baravuga ati wopfuma uhemukirwa aho guhemukira kuko baravuga ati ingero y'icaha n'ubundi niki n'urupfu. Ico ukora ikintu cyose ukora kirafise consequence mu buzima bwawe. Ushobora kubona uri kurakora ibintu bibi uno munsi nta consequence uri kurabona. Ushobora kubona uri kurakora ibintu bibi uno munsi ukavuga ati ibisanzwe ni ibintu ni funny, ariko umenye yuko nyimba ari iciza kizo gukurikirana, nyimba ari kibi kizo gukurikirana. Rero twige kugira imitima y'ubuntu. Kristo yagira umutima w'ubuntu, yego baramukomerekeje, ariko yego yari kuvuga ati maybe wisi wowe wanje nyimba ukomerekejwe n'uyu mukobwa, bisigura ko abakobwa bose ari cyo kimwe, bisigura yuko ucugenda kwihora ku bakobwa wari we wese ubonye. Twige kugira ubuntu, twige kugira ubuntu, twige kuba twebwe Christian. Kandi mu gihe cyose uzoshira mu mutwe yuko icyo ukora uno munsi gifise consequence ejo, ndabizi neza yuko uzokora ibyiza, kuko nta muntu numwe naho yoba yakoze ikibi aba yifuza yuko kizomushikira. kandi hama yindi hasomorale ku bavyeyi, ego umukobwa yatwaye inda, ego umuvyeyi afise kumaramara, ariko urashobora kuraba situation ukuntu yagenze ku mukobwa wawe kuca umwirukana mw'ijoro. Umuvyeyi yarahomvye, si Christian yarahomvye, umukobwa yarafise urukundo kuri we, yarabuze n'umwana yari yifuza atari bwaronke. Donc urumva abo bantu bose barahomvye. Ku bavyeyi tujye kwihangana, basego n'iryashavu nyene, ariko ukihanganira ukavuga ati ku mwanya kanaka ndamwirukana, pana yuko ishavuri gutwaye aba ari kuca ubigenza. Yarabuze umukobwa wiwe yakora, ego umukobwa wiwe yarashikiwe n'ivyago byo gukunda umuntu atari we, ariko umuvyeyi nigeze aronka n'umwanya muto w'umukobwa wiwe kwisigura, kuko abana barakenewe nabo nyene kubumviriza. Simpaka ngo nyimba umuvyeyi kanaka wewe yarirukanye umwana wiwe atwaye inda, nawe uca umwirukana direct utamwumvirije, biratandukanye. Usanga ugiye yaramwirukanye yari baramwakira agenda muri situation nziza, ariko uko biri kose umwana n'umugisha. Hello bakunzi ba Royal TV, kuri mikro kumwe Natasha Oda. Mumeze gute aho muherereye? Mumeze neza? Hama niko hakundi nyine muranda bivuga bitameze neza uno munsi, ejo bizogenda neza, kuko inyuma y'igifungu izuba riraka. Umunsi ni ku munsi wa kane muri cya kiganiro cyacu nyene ciza dukunda citwa inkuru nyigisho. Inkuru nyigisho uno munsi tuza kuvuga ku mutipe yitwa Christian. Yari umutipe yitwa Christian, yarafise ingeso yo kuba playboy. Kubona badatahura playboy wariwe ni wa mutipe abafise abakobwa nawe nyine adashobora kugira iki, adashobora guharura. Rero uyo mu Christian naho wumva yarafise iyo ngeso, ariko yaravuga ati jewe umunsi nzoronka umukobwa atwara inda yanje ntitayeho uko nzobanze. Yarafise icitwazo cyuko nawe nyene abikora kubera yuko nawe babigira iziki babimukoreye. Christian arahuye n'umukobwa yitwa Greta. Greta yari umukobwa yakora mu ka restaurant. Greta yari umukobwa yari yigwanaho. Christian uyu munsi yaragiye kunywera mu ka restaurant, ahura na Greta, umukobwa mwiza. Urabizi nyene abakobwa abahungu baba playboy, abonye agakobwa keza nyene ategerezwa kukarondera, kuko urumva ko aba ariyo baba bafise ivyo barondera, afite ivyo barondera aca yigira. Ariko ukuntu Christian yamuvugishije Greta kuri uwo munsi, Greta nawe yari umukobwa yari single. Greta yaranezerewe. Christian ari umuhungu akerebutse, wa muhungu ushaka kwishimira, wa muhungu ushaka kumva ati oh my god I'm proud. Greta baravuganye na Christian ngaho muri restaurant, aramutera inkuru, barahana nimero, barabandanya baravugana gushikaho baraja mu rukundo. Ariko Greta wewe yarazi yuko n'umutipe bashaka gukorana kazoza, ariko Christian nawe wewe yarafite target yiwe. Umva bari bafise ivyumviro bitandukanye. Haheze ukwezi bamutipe aramubwira ati rero nukuri ishushu hageze, urumva je mu kwezi kose ndakwihanganiye iki. Greta nawe aravuga ati nkuko bivanye n'ivyo yamwereka Christian, akavuga ati nukuri uri umugabo wanje nta kabuza, n'umutima wanje urabinyemeza. Ariko rero kumbe Christian yarafise target ziwe. Umunsi nyene barabikora, after yo kubikora mwose aragira iki, arataha. Iyo ndwi kweri Christian yagunya amuvugisha neza, ariko mu ndwi ya kabiri Greta atangura kubona Christian yahindutse, amwandikiye ntamwishure, aguma mukupira ko telefone. Ariko rero haheze inkindwi nka zibiri nyene Greta abona ivyo bintu bimeze uko,
ariko Greta indwi ya kabiri amutelefona ntamuronke, indwi ya gatatu aragenda kumurondera, ariko Christian ko yari umutipe yari afite ama business yiwe ntiwari gupfa ngo uragiye kumuraba ngo uciye umusanga muhira atagwaye programme. Greta rero haheze igihe atangura kumva atameze neza, atangura kumva agwaye, aravuga ati nabaye ko numva nahindutse. Aravuga ati reka ngende hehe, kangende kwa muganga kugira iki, kuraba maybe nikajya akazi kenshi nkora ko tuma shobora kuba numva ntameze neza. Greta agiye kubipimisha, inyishu yari yiteze siyo yaronse, yasanze agize iki, afise inda. Nivyari bimworoheye kubera yuko yavuga ati my god, ntwaye inda y'umutipe amaze indwi zitatu ndamurondera sindamuronke. Urumva Greta yaragize donc nawe uravyumva, none bizogenda gute, nzomuronka gute, nzobimubwira gute? Greta yarakira umukobwa kumbure ko ari umutipe twahuye uko nyene, ntazi byinshi vy'iwiwe, reka rero nanje ndandayikuremwe. Ariko Greta ntigeze akuramwe, ndaravuga ati je vraiment ku rukundo rya mutipe nayi naramukunze, jewe nzogerageza ndamurondere ndayumutahuze. Ariko Greta ntigeze aronka n'uwo mwanya wo kumubwira Christian, kubera Christian yaje kumushira muri liste none ko atamushizeho ahubwo yagoma mukupa. Greta igiye aragerageza kwisha iwabo, ariko inda ni ikintu kitanyegezwa. Umuvyeyi barabizi umwana we yahindutse. Umuvyeyi wa Greta rero yabibonye mwijoro ko barafungura, Greta atagifungura neza, aravuga ati ngo tugere tugupimishe kwa muganga turabe yuko wewe atakintu cahindutse. Bagiye kumupimisha umuvyeyi, Greta yari yagase ko afise inda, ariko baca basanga agize iki, Greta afise inda. Umuvyeyi rero wa Greta, abavyeyi bose ni bameze co kimwe. Umuvyeyi wa Greta yapfuye kumenya yuko Greta afise inda direct, yaciye agira iki, yaciye amwirukana. Yamwirukanye hari mwijoro hirya saa 5 y'ijoro. Umuvyeyi aravuga ati wewe hoshi wayiguteye arafise ahaba, genda tera iryo sema. Aragerageza kwinginga mama we, rero abavyeyi bafise ishavu rya hafi, ntigeze ashaka kumwumviriza umwana wiwe. Greta nguye baramwirukanye mwijoro. Greta nguye yatanguye kurondera Christian nawe hari mwijoro yari yitahaniye undi mukobwa. Greta aratangura aramutelefona, apele ya mbere niyitaba, ya kabiri niyitaba, ya gatatu Christian atangura yo kuzarakupa, ya kana caragira iki, acarazimya iki, acazimya telefone aho Greta hari mwijoro. Greta ariko aragenda rero mu nzira, amahirwe mabi acabona abantu bariko baragira iki, bariko baramukurikirana. Greta amaze kubona yuko hari abantu bariko baramukurikirana mu nzira, aravuga ati bana ndabigenza gute. Aragerageza arandika message kugira yumve yuko basivye mutipe amwumva, ntiyigeze amwumva. Mu gatondo Christian nguyo aratahanye, wa mukobwa bararanye, aramushikanye iwabo, ariko agarutse asanga hari ahantu abantu bashengereye, hari abapolisi iki. Christian agira amakenga yo kumenya ati habaye iki. Christian amaze kugenda agiye kuraba neza ahantu habereye, akarara ibyo abandi bariko bararaba, acasanga ninde, ni Greta. Donc ni Greta bishe, ni Greta bafashe ku nguvu, ni Greta bariko baragerageza gufukafuka basa abajejwe umutekano kugira nyene abantu ntibagume bamushengerera. Yari umukobwa. Christian kwanze kuri uwo mwanya yarakangutse, kuri uwo mwanya nawe ucibona reaction Christian yagize, yarakangutse cyane. Christian ubwo nyene ikintu cyambere yatanguye kuraba ni muri telefone yiwe, acayugurura telefone. Aho Christian yari bwugurura telefone, amaze kugura telefone Christian asanga Greta yamukubise nka missed call zishika nka 50. Ntigeze amyishura, acasanga yanditsamwo imessage zingahe, zitatu. Urumva message ya mbere yamwandikira ati, yavuga ngo Christian jewe ndi muhira baranyirukanye, ingu ntore ndi ngaha no ngaha burije ubu sinokwizana. Ntiyigeze agira iki amwishura. Message yako yavuga ati Christian ndi mwibarabara je nyene ndiko ndaza ngaho, ndiko ndabona abantu bariko barankurikira kandi ngira nabagizi ba nabi. Aho ntiyigeze agira iki, ntiyigeze amwishura. Message ya gatatu ariyo ya nyuma, Greta yabwira Christian yamubwira ati ninyegeje mu kizu kiri ngaho impande y'iwanyu, ndagusavye unzuhangure ko barya abantu bariko barankurikirana. Ntibagize iki, bahava bambona kandi bahava bangirira nabi.
iyo ni yari ya kane. Niyo ya gatatu ntigeze yishura mwandike message zine. Message ya kane ariyo yanyuma ambwiye ati Christian je ndafise inda yawe iki nukuri ntivyakunze yuko tuba turi kumwe, ntivyakunze ko ndabona bantu ni banshikiriye ntibansiga amahoro. Rero nashaka kukubwira ko mfise inda yawe kandi mbabaye kuba naragize inda ku munenzi yuko ankunda, ku munenzi yuko tuzokorana imigambi myinshi, ku muntu je nari niteze yuko hari ibintu kanaka tuzoshikanana ko ku buzima, ariko bikarangira ntagize iki, bikarangira ntishimye. Bamahoro ubuzima bwawe bukurikira, nta kibi na kimwe ndakwifurije nk'ico wewe wanyifurije. Message kabigize iki yaciherera hehe, yaciherera ngaho. Christian kibona message atangura kwiyumvira ukuntu yari yaravuze yuko umukobwa azomutwara inda yiwe, azoca babana, yumvira ko arimvira ukuntu umukobwa yapfuye. yarafise nka 70% yo kumutabara akiva kwa muganga. Christian ubwo nyene yacagira iki, yaciye asara mu mutwe, donc vyaramucanze, yarabuze control. Umuntu nyene afise ubuntu yari kubura control. Ico camushikiye Christian, cyo cari gutegereza kugira iki kumushikira. Christian bagiye babona umuntu nawe nyene arasaze, arirutse ho kubaza ati byagenze gute. Heso morale kwanza ya mbere dushobora gukuramo muri kino cego, urumva ibintu vyamushikiye Christian wowe avuga yuko yoba yari yarabikoze kubera yuko nawe yahemukiwe, ariko baravuga ati wopfuma uhemukirwa aho guhemukira, kuko baravuga ati ingero y'icaha n'ubundi niki n'urupfu. Ico ukora, ikintu cyose ukora kirafise consequence mu buzima bwawe. Ushobora kubona uri kurakora ibintu bibi uno munsi nta consequence uri kurabona, ushobora kubona uri kurakora ibintu bibi uno munsi ukavuga ati ibisanzwe ni ibintu ni funny, ariko umenye yuko nyimba ari iciza kizo gukurikirana, nyimba ari kibi kizo gukurikirana. Rero twige kugira imitima y'ubuntu. Christian yagira umutima w'ubuntu, yego baramukomerekeje, ariko yari kuvuga ati maybe wisi wowe wanje nyimba ukomerekejwe n'uyu mukobwa, bisigura ko abakobwa bose ari cyo kimwe, ibisigura yuko ucugenda kwihora ku bakobwa wari we wese ubonye ubononye ubuzima bwiwe, ko nzaharura ubononye ubuzima bwiwe. Umukobwa yarafise vision great, yarafise vision avuga ati uwo muntu wa muhungu tuzobana. Naho Christian yarafise iki, yarafise intego ziwe. Rero twige kugira ubuntu, twige kugira ubuntu, twige kuba twebwe Christian. Kandi mu gihe cyose uzoshira mu mutwe yuko icyo ukora uno munsi gifise consequence ejo, ndabizi neza yuko uzokora ibyiza, kuko nta muntu numwe naho yoba yakoze ikibi aba yifuza yuko kizomushikira. Kandi hamayindi hasomorale ku bavyeyi, ego umukobwa yatwaye inda, ego umuvyeyi afise kumaramara, ariko urashobora kuraba situation ukuntu yagenze ku mukobwa wawe, kuca umwirukana mw'ijoro. Ego ni kiremwa, kiretse yuko yoba n'umukobwa wawe, fata yuko ushobora no gufasha undi muntu w'umukobwa ubonye mwibarabara mw'ijoro bwamwiriyeko, ariko gufata umwana w'umukobwa wawe kubera ishavu ukavuga ati reka ndamwirukanye. Si umuvyeyi yarahomvye, si Christian yarahomvye, umukobwa yarafise urukundo kuri we, yarabuze n'umwana yari yifuza atari bwaronke. Donc urumva abo bantu bose barahomvye. Ku bavyeyi tujye kwihangana, basego n'iryashavu nyene, ariko ukihanganira ukavuga ati ku mwanya kanaka ndamwirukana, pana yuko ishavuri gutwaye aba ari kuca ubigenza. Yarabuze umukobwa wiwe yakora, ego umukobwa wiwe yarashikiwe n'ivyago byo gukunda umuntu atari we, ariko umuvyeyi nigeze aronga n'umwanya muto y'umukobwa wiwe kwisigura, kuko abana barakenewe nabo nyene kubumviriza. Simpaka ngo nyimba umuvyeyi kanaka wewe yarirukanye umwana wiwe atwaye inda, nawe uca umwirukana direct utamwumvirije, biratandukanye. Usanga ugiye yaramwirukanye yari baramwakira agenda muri situation nziza, ariko uko biri kose umwana n'umugisha. Ego naho tumwita igitwarire, naho utukwa n'abantu bakuvuga nabi, ariko nidushigikiye yuko woca umugumana, woca umufata, donc uca wumva unezerewe, ariko urabe situation wirukanyemo iki umwana wawe. So cyari ikigo cacu cyo kuvuga ati
icyo ukora uno munsi ejo hariyo consequence. Uno munsi ubona gukwinisha abakobwa ari fana, ariko yumvire yuko ejo nabo nyene umukobwa wawe umwana wawe uzo ufise abandi bahungu bazomukisha, ndabizi ntibizokuryohera. Rero tugiye kubiba imbuto nziza, bavuga ati icyo uteye nico kimera. Rero mutera imbuto nziza, aho gutera ibintu bibi ngo biraharawe niko abagenzi baje bakora bikora. Umuntu wese ategura kazoza kiyo, umuntu wese araba future yiwe imeze gute. So yari Tasha Oda kuri micro, ndabakunda cyane. Imana ibahezagire, mushishikare umugubwa neza mu byanyu no mu banyu. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.